Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakozi ba BTV Burundi muri no mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize umuntu wese akora ikintu akagishora n'umugwizatunga bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nayo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida hano mu Burundi bigeze ku rugero rushimishije bivugwa na muganga Desire Duwimana ari mu mugambi CNRS aya n'ayandi ni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira umuntu wese akora ikintu akagishora hanze y'igihugu n'umugwizatunga nkuko bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabivugiye mu ihuriro ry'abagwizatunga bikorera utwabo. Rero cyangwa gutanga gutera imbere operateur économique rero ni tout citoyen burundais. Umuntu wese azi ko arima akimbura, umuntu wese afite ikintu akora, umworozi, umuntu akora ikintu kikavamo ibyo ashora bikamutunga n'umugwizatunga. Uzi yuko rero ashora ibyo abandi bimbuye, ibyo abandi bakoze, ubu ni hano rero atangure nawe ku mugwizatunga. None muzokwambara abakomisiyoneri gushika ryari harageze yuko utari gutera imbere. Ndazi yuko hari habo byababaje mugabo amagara asumba amajana. Birababaje kubona nk'umuntu ashobora gukora ikintu azi neza ko ari uborozi ariko arakora kandi akigaburira abantu. Benshi baranterefonye baranyandikiye ngo urumva bakazi karahagaze amubaza ko kazi ofise ko bavuga ngo nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga. None umwuga wo kuroga yuko wamukijije. Nibaza yuko tugiye kubisubiza ku murongo hanyuma abo twasanze atari uburozi tubereke neza ingene babikora ku neza ya twese kuko n'igihugu kirakeneye amakori nikinezerwa rero amahinguriro ariko arugara mugabo tugira amahinguriro meza. Kugwanya sida hano mu Burundi biriko bigenda neza kuko 99% by'abayigwaye barazwi nayo 98% bari ku miti bivugwa na muganga Desire Nduwimana asanzwe ari mu mugambi CNRS. Raymond Prosper Nyonko. Uruganda rwo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu Burundi ruriko rugenda neza. Kubwa Dr. Desire Nduwimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida CNRS, ibice 99% by'abagwayi barazwi, navyo ibice 98% by'abagwayi nabo bakaba bari ku miti. Murabona yuko kugwanya umugera wa sida tugeze ku ntambwe ishimishije kuko dufatiye nk'ubwo bakuze mu biharo batweretse mwabonye yuko abashika 98% ubu bamaze kumenyekana ko bagendana umugera wa sida. Iyo rero akaba ari intambwe idasanzwe kubera yuko iyo umuntu amenye ko agendana umugera wa sida by'ukuri novuga yuko isa nuko abawukize kuko iyindi ntumbero nuko wowe wese agendana umugera wa sida aca ashigwa ku muti upfupfahaza hanyuma ko mwabonye yuko nka bose ko bari ku muti upfupfahaza kubashika ibice 99% kwijana. Ku kibazo cy'ibitigiri vy'abana bavukana umugera wa sida biguma vyongerekana, Eric Nsengiyumva wo mwishira hamwe Baput amenyesha ko biterwa n'abatanga uburyo ntibabukurikirane bugaca bukoreshwa nabi. Babona yuko biva mu bantu bafasha igihugu barongi ku buryo maze ubwo buryo ntibukoshirwe mu ngiro neza hamba kandi ubwo buryo ntihabeho ukuntu bukurikirana. Nico twe tuvuga duti ni habe impinduka mu bintu vyose kugira ngo uburyo bushikiro bwagenewe uburyo bushirwe mu ngiro hakoreshejwe ubuhinga
kandi mu mwanya ukenewe kandi umwanya wo. Iyo nama yahuje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida n'abegwa bose no kurwanya sida yo kuri uno wa 4 Munyonyo ikaba isanzwe iba uko amezi 6 aheze. Indwara ya gute ivuwe kare irakira bivugwa na muganga Boaz n'ibitanga, ariko kandi abantu bakwiye kwirinda ifungurwa zirimwo ibinure vyinshi. Ibice 90% y'abagwaye indwara ya gute n'abigitsina gabo, abigitsina gore nabo barayigwara mugabo mu gihe bamaze kuja muri ya myaka yabo y'ubucamvyaro. Umugwayi wa gute agira ububare ufatiye mu ngingo, ino rikuru ryo rikunze kuba barokagira ububare bufatiye mu ngingo hakanavyimba. Ahanini ni indwara dusanga mu bageze mu zabukuru, mugabo ahanini ikunze kwigaragaza mu myaka ihera nko ku myaka 35 kuduga. Rero mu mfungurwa dufungura hari ibishobora gutuma umuntu agwara gute, ni imfungurwa zigwiriyemo ndema mubiri. Mugabo proteine itera gute ni iva ahanini cyane mu byo tworora mu bitungwa, nk'akarero izo nyama, ayo mafi, ayo magi, amata. Rero ni indwara ishobora kuvugwa kandi ni indwara kwa muganga dutora. Iyo tumugwaye twiketse ko yoba afite ivyo bimenyetso, tugira igipimo cyitwa acide urique turamuvura kandi indwara ya gute irakira. Rero umuntu agira imyimenyerezo mu mubiri sport aba yirinze bimwe muri zo ndwara harimo niyo ndwara ya gute. Ikindi ni kunywa amazi menshi cyane. Umugwayi wa gute asanzwe deja agwaye gute twumuhanura kunywa amaritiro n'imiburi 2 ku munsi. Ku muntu adasanzwe afite ikindi kibazo nk'akarero indwara y'umutima za hypertension n'ibindi, anywa cafe biragabanya acide urique. Indwara ya gute iratera ama complication ya mbere ni indwara yitwa nephropathie interstitielle. Iyo ni indwara ifatira mu mafyigo, isho no kugutera indwara yitwa insuffisance renale, indwara y'amafyigo ituma n'amafyigo adashobora gukora igikorwa cayo. Abarimyi bari bakwiye kumenya ubuhinga bwo kuvomera imirima yabo canke bwo kuziganya amazi, bivuga n'umurimyi Wilbert Dusabe. Ubunye haribonekeje ikibazo cyo guteba kw'imvura. Ni vyiza yuko umuntu ntacarira amaboko gucyonye, kuvuga yuko buriyanye ico umuntu aca barakora aca arabadika, kuvuga mu gifaransa bita piquage. Hanyuma rero ugacugiha amazi atakibeshaho kandi atacica. Muri ico gihe rero igitego cyo gica gukora kica gikomera umubiri wacu, rero gutyo imvura ikazoheza igashika. Imaze gushika ico ucukora kubera hariho umutumba w'igiterwa cyo bita tige, hajya musi kiba gifite amababi make kubera kiba kitabayeho neza. Ku biterwa bimwe bimwe urashobora guca ukika ugifata hajya ahantu hakomantaye ugaca uhafurira, hamara ugasigaza kajya kantu kari kwa mababi. Imvura imaze kugwa niko kahita kagaca kaduga. Twebwe rero turafise imisozi icamo inzuzi n'imyonga kandi itigera ikama. Rero muri ico gihe rero jewe ahubwo ntitwokurirwa turarindira ko n'imvura iza kugenda ko izocika, ahubwo twogerageza uburyo bwose. Henshi mu gihugu amazi ari hafi y'imetero 300. Muri ico gihe imetero 300 umuntu yo kwiga kipanga neza ukungene boshobora kuzohora bakoresha ubwo buryo bafise n'iyi myonga dufise kugira ngo dushobore kuyivomeza. Rero ico mpanura abantu ababa kure y'imyonga hariho uburyo bwo kubika amazi y'inkukura. Hariho bashobora kubaka ibintu byo mwisima, bandi nabo bagakoresha ivyo bita amabashe, ibintu by'ibisaho bimeze biri mu mahema bitazimbye cyane gose. Abarimyi uburyo bakura muri bijya byimburwa barashobora kwisonzesha gatoyi akagura urusaho rutazimbye cyane gose akazohora abikamwe amazi. Abakenyezi bagura ibitari mu nteguro bisubiza inyuma itunga ry'umuryango no kutumvikana hagati y'umugabo n'umugore. Umukenyezi Inesi igira neza ahamagarira abandi bakenyezi kwiyumvira ikiruta ikindi cingira kambaro imbere yo gusohora amahera. Abakenyezi bakunda kudushikira ugasanga turakunda kugura ibintu tutari twiteguriye canke ibintu tutavuye muhira twateguye ko tugura. Akantu karenganye wumva umenga wubaza mbega nangahe wagashimye, ukumva umenga wokagura, kuko kenshi ikintu kibonye nubwo ari ciza so kuvuga ko gikeneye. Ibintu byose uri kurakora nawe wumva utemejwe neza nawe ukwiye kubikora, haca habamwe kwinyegeza kubera ko hari gihe usanga
ayo mafaranga wayatoye ku mafaranga yari gukora ikindi kintu mu muryango, cyangwa ukavuga uti uno musi naguza kandi gasakoshi ntabone ko hari ikintu gishasha nazanye, hagatangura kubaho ico kintu cyo kwinyegeza cyo kutabaho mu muco, kandi nawe urumva nta mahoro biza kuguha. Ni ukuvuga ico kintu umuntu ntaba afise amafaranga yo kukigura, ntaba afise ubushobozi bwo kukigura ubwo nyene, mugabo umuntu akavuga ati hako ndakireka nemeye kuzotuma ndakiriha mu mice ingana gutya. Urumva ivyo se nibaza ko vyoroshe gushika ukabwira umushinga ntahe wawe ko wafashe isakoshi uzoriha mu mezi 3, ko wafashe ibirato uzoriha mu mezi aya naya. Umuntu abonye ikintu akagishima atari yabiteguye ntaca kigura ubwo nyene. Ufata umwanya wo gutaha kugira ngo ntugurire ku bishobisho, hanyuma wiyumvire utekanye, cyo kuvyuka usanga ufise ibyumviro bitandukanye nivyo wari ufise ukibona kijya kintu. Niyo nkuru duciye turangiriza ko, reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru, shimire kandi n'uwahagarikiye ari we Peniera Kaze Mwami, sino kubagira abari mu buhinga bw'ivyuma ari we Niki Ciza hamwe na Claude Nduwimana. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mugire aho muba mubahwe na weekend ziza mu miryango yanyu naho ubutaha.